Iyi ni radiyo y'ijwi ry'Amerika. Iradiyo y'ijwi ry'Amerika isameranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkurikije. Mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Mu Burundi inzu zishika ku majana 330 ziramaze gusenyuka mu makomine ya Buganda, Rubombo, Mabayi na Mugina mu ntara Cibitoke kuva ku munsi w'Imana. Inzu yarabomotse, amakaye y'abana arapotera, amasahani, amagurudu, ibyo turyamako byose birapotera. Inzu yaranguye ko aha ndikimuga, aha hose amatafari yaransenyaguye. Uyu ni umwe mu banyagihugu bavanywe mu nzabo n'imvura isegenya yaguye mu ntara Cibitoke muri aruko bushira urengero bw'Uburundi. Uganda catangaje ko abantu 10 barwaye Ebola barimwo n'umugabo yarafise imyaka 24 yahitanywe n'iyo ngwara mu ntango z'indwi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi HCR rivuga ko ritazoshira mu ngiro umugambi wa leta ya Tanzania wo kugabanya imfashanyo ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu ico gihugu. Uyu mugambi wari ufite intumbero yo kuziburabuza kugira ngo zitahuke ku nguvu. Aya makuru yacu tuyahere ku makuru rero avugwa mu kanya tugiye kubashikiza mu kanya kari imbere. Ibihugu by'Uburusiya na Ukraine vyahanahanye abanyororo b'intambara amajana n'amajana. Urusiya kandi bwarekuye n'abanyamahanga 10 bwari bwarafatiye muri Ukraine. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde. Ibihugu byombi byari bimaze amezi mu biganiro byo guhanahana imfungwa z'intambara babifashijwemo na Turkiya na Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. President Volodymyr Zelensky wa Ukraine yatangaje ko Uburusiya bwarekuye abasirikare ba Ukraine 215 barimo abasirikare barwaniye cyane uruganda rw'amashanyarazi rwa Mariupol n'abakomanda babo. Uburusiya bwarekuye kandi n'abanyamahanga 10 bwari bwarafatiye ku rugamba muri Ukraine, n'abongereza 5, abanyamerika 2, umunyasuwede 1, umunyakroasia 1 n'umunyamaroc 1. Bose uko ari 10 bahise bajyanwa muri Arabia Saudite aho bazaturuka bataha mu bihugu byabo. Ku ruhande rwa Ukraine yo yarekuye abanyururu b'intambara b'abasirikare b'Uburusiya 55 n'umunyapolitiki ukomeye w'umunya-Ukraine ariko ukorana n'Uburusiya Viktor Medvedchuk w'imyaka 68. Yarafunze kuva mu kwezi kwa kabiri gushize. Leta ya Ukraine yamuregaga icyaha cyo kugambanira igihugu cyashoboraga kumuviramo igihano cyo gufungwa burundu. Urakoze Thomas. Igihugu ca Uganda catangaje ko abantu 10 barwaye Ebola barimwo n'umugabo yafite imyaka 24 yahitanywe n'iyo ngwara mu ntango z'indwi. Kivuga kandi ko hari n'izindi mfu indwi ziriko zirakorwa ko itohoza kuko zikekwa ko zoba zaturutse kuri Ebola. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Muganga Kyobe Henry Bosa ushinzwe ibijyanye n'indwara ya Ebola muri Minisiteri y'Ubuzima ya Uganda abwira abanyamakuru yagize ati: kugeza uyu munsi turemeza ko abantu 7 barwaye Ebola, umwe muri abo duhamye ko yapfuye. Umugabo witabye Imana yari yagize umuriro n'impiswi kandi yababaraga mu nda, yanarukaga amaraso. Mbere yabanje kuvurwa malaria, nyuma aza gusuzumwa virusi ya Ebola, ubwoko bwabonetse muri Sudani. Uganda yaherukaga gutangaza icyorezo cya Ebola Sudani mu mwaka wa 2012. Muri 2019 igihugu cyabonetsemo icyorezo cya Ebola Zaire. Iyo virusi yaturutse mu gihugu gituranye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyari gihanganye n'icyorezo mu ntara yacyo y'amajyaruguru y'Uburasirazuba. Mu kwezi kwa 8 hemejwe umurwayi wa Ebola mu mujyi wa Beni mu burasirazuba bwa Kongo. Hatangijwe gahunda y'ikingira mu kwezi gushize muri uwo mujyi wa Beni. Urakoze Eugenie. Igisirikare ca Nigeria caburiye abanyagihugu bo muri leta zitatu zo mu buraruko bushira urengero ngo bave mu turere tw'amashamba imbere y'uko umugambi wo gutera amabombe ku babandi n'abakoresha iterabwoba utangura. Ni inkuru dushikirizwa n'ubundi na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Amatangazo arimo guhita kuri televiziyo no ku maradiyo yaburiye abaturage bo mu turere twa Zamfara, Katsina na Birnin-Gwari tw'intara ya Kaduna kuva mu mashyamba mbere y'iterwa ry'ibibombe bikaze. Murtala Hassan Umaru, umuyobozi mukuru wa televiziyo na radiyo bya leta ya Zamfara,
yeretse aya matangazo ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters kandi yavuze ko igisirikare cyabasabye kuyatangaza. Hari ari mu ndimi zikoreshwa mu karere Pidgin English, Hausa, Kanuri na Fulani. Udutsiko tw'abagabo bafite intwaro bazwi mu karere nk'amabandi bishe kandi bashimuta abantu ibihumbi mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Nigeria mu myaka 2 ishize. Bakunze gukorera mu mashyamba. Igihugu cyagerageje kwifashisha abasirikare bacyo bake kigerageza kugarura umutekano mu bice byaguye by'intara za kure mu misozi, ariko ntibyacyoroheye. Itangazo ryavuze ko bombe zizaterwa zishobora kuzarinda ubuzima n'imitungo y'Abanyanigeria. Umwe mu bagabo muri leta ya Zamfara, Abdullahi Abubakar, yavuze ko yumvise iryo tangazo kuri radiyo kandi ko yabonye indege za gisirikare zizenguruka mu kirere. Abandi bagabo 2 nabo b'Izamfara, umwe Igumi undi Ishenkafi, bavuze ko hatewe amabombe buri munsi kuva mu gitondo cyo kuwa gatandatu. Bombi basabye Reuters kutabavuga mu mazina yabo. Barakoze bageze bacu Eugene Mukankuzi na Thomas Kamirindi badushikirije yamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muri ko murabandanya kumviza iradio Ijwi ry'Amerika isamiranyira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mu kanya amakuru avugwa mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Abantu 10 bafise ibimenyetso vy'ingwara ya Ebola bariko baravurirwa mu bitaro vyo mu gihugu ca Uganda. Ni nyuma yuko umushikiranganji hajejwe amagara y'abantu muri Uganda atangaje ku munsi wa mbere ko ikiza ca Ebola ciyadukije mu gihugu. Ni inkuru dushikirizwa n'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi ari muri Uganda. Amakuru y'abantu basha basanganye indwara ya Ebola yatumye Minisiteri y'Ubuzima ihamagarira abaturage kuba maso no kumenyesha abashinzwe iby'ubuzima abantu bose bakekwaho kuba banduye Ebola mu turere batuyemo. Abo bose basanganye iyo ndwara batuye mu karere ka Mubende, ahabonetse umuntu wa mbere ufite iyo ndwara, ikaba yaramaze no kumuhitana ku itariki ya 19 z'uku kwezi. Emma Ainebyona, umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima, yabwijwe ry'Amerika ko agace ka Mubende n'uturere tugaherereye burimo gukurikiranwa kugira ngo bamenye niba hari abandi banduye iyo ndwara. In the last 24 hours, we registered 6 new confirmed cases of Ebola. Ati mu masaha 28 ashize tumaze kubona abantu 6 basha banduye icyorezo ca Ebola. Ubu umubare w'abanduye ugeze kuri 7. Nta bantu basha bapfuye. Kandi hari ibindi bipimo bigikorwa mu kigo cy'ubushakashatsi cya virusi cya Uganda. Turakomeza kumenyesha isi buri gihe ibivuye mu bipimo bisohotse. Dufite amakipe y'abahanga mu kurwanya virusi bakomeje gukora iperereza ku bwandu bw'iki cyorezo no kugenzura bahuye n'abanduye no kubakorera ibipimo. And also doing contact listing and tracing. Inzego z'ubuzima zivuga ko umuntu wanduye Ebola agaragaza ibimenyetso birimo umuriro mwinshi, kuruka, kubabara mu mihogo, impyisi y'amaraso cyangwa inkari, kubabara imitsi, kubabara umutwe n'intege nke z'umubiri muri rusange. Zivuga kandi ko iyi ndwara ishobora kwandura ihererekanijwe mu bantu hagati yabo iyo ukoze ku muntu uyirwaye cyangwa se ku maraso no gukora ku matembabuzi yo mu mubiri w'umurwayi wayo, cyangwa igaturuka mu nyamaswa zifite imiterere ija gusa n'iy'abantu. Ikwirakwira cyane iyo umuntu akoze ku muntu uyirwaye cyangwa ku murambo w'uwazize Ebola. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko Uganda igeze kwibasirwa n'imiterere yose uko ari 3 ya Ebola, ariyo Ebola Zaire, Ebola Sudani na Ebola bundi buryo. Ivuga ko ubu bwoko bwa Ebola Sudani burushubukana ubundi bwoko. Ni nabwo bwoko bwagaragaye mu gace ka Mubende. Profeseri Pontiano Karebu, umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi cya virusi cya Uganda, yasobanurije Ijwi ry'Amerika itandukaniro nyamukuru riri hagati y'izi virusi. The differences between these viruses are in their genetic composition. If you look at their Ati itandukaniro muri ziriya virusi ziri mu bigize uburemangingo bwazo. Tubimenya mu gihe dukora ibipimo muri laboratoire. Umubare munini w'impfu zatewe na Ebola muri iki gihugu twigeze kugira ni mu mwaka w'2000 mu gace ka Guru, zinatewe n'ubu bwoko bwa Ebola Sudan. Kugeza ubu turacyakora ubushakashatsi aho iyi virusi ya Ebola yihisha n'ubwoko bw'inyamaswa zibika. Hari byinshi abantu bakeneye kumenya, ariko turacyakora ubushakashatsi bugoye.
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko ubu bwoko bwa Ebola yiswe Sudan budashobora gukumirwa n'inkingo ziboneka zo kurwanya Ebola. Muganga Bayo Fatumbi ashinzwe indwara zandura muri OMS ishami rya Uganda. We've done something before in DRC. Ati mu bikorwa twakoze imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twasanze urukingo rwakoraga kuri Ebola Zaire rudakora neza kuri Ebola Sudan, ariko hariho ubundi bwoko bw'inkingo bwa Johnson & Johnson burimo gupimwa. Ntituramenya neza niba urwo rukingo rushobora gukumira ubu bwoko bwa Ebola Sudan. Hagati aho Minisiteri y'Ubuzima yijeje isi ko Uganda ifite ubushobozi bwo kurwanya iki cyorezo ishingiye ku makipe y'abashinzwe ubuzima afite uburambe mu kurwanya ibyorezo. Ivuga ko bitazaba ngombwa ko hafungwa imipaka n'ibindi bihugu. Umunyamabanga uhoraho wa Minisiteri y'Ubuzima Muganga Diana Atwine yabwiye abanyamakuru ko amakipe atandukanye y'inzobere yoherejwe mu gace kibasiwe n'ibindi bice bigaherereye kugira ngo bagerageze gukumira ikwirakwira ry'indwara. Abayobozi b'inzego z'ibanze mu turere twibasiwe nabo bahagaritse by'agateganyo ibikorwa bihuriza hamwe abantu benshi. Ebola yemejwe bwa mbere n'igihugu cy'igituranyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi gushize, ubwo umuntu wanduye yagaragaye mu mujyi wa Beni. Muri Uganda haherukaga kuvuga icyorezo cya Ebola mu myaka 10 ishize. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Ignatius urakoze. Tukivuga kandi ku kiza ca Ebola, leta y'u Rwanda irahumuriza abanyarwanda ko ata Ebola iragaragara mu Rwanda, ariko igasaba abantu bose gufata ingingo zo kwirinda no kwamirira kure ico kiza kugira ngo ntigishike mu gihugu. Ubu naho tuje mu Burundi, aho inzu zishika ku 330 zimaze gusenyuka mu makomine ya Buganda, Rugombo, Mabayi na Mugina mu ntara y'Ibitoke kuva ku munsi w'Imana. Ivyo vyavuye ku mvura nyinshi ivanze n'umuyaga imaze iminsi igwa muri ivyo bice by'igihugu. Ni inkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza. Inzu yarabomotse, amakaye y'abana arapotera, amasahani, amagurudu, ibyo turyamako byose birapotera. Inzu yaranguye ko aha ndikimuga, aha hose amatafari yaransenyaguye. Wari umukenyezi Jacqueline Nizeyimana ku musozi wa Ruhagarika ni muri komine Buganda mu ntara y'Ibitoke mu buraruko buciye uburengero bw'u Burundi. Avuga ko atakintu na kimwe yaramiye mu byo yarafise mu nzu. Ukugurura buko kungana, aha hose numva nta na hamwe niyumva. Bakwiye kuduhagurukira bakadufasha. Eka na Marcienne Niyonzima nico kimwe nahatabwanwa afise yemeza ko bwafuse umunwa. Inzu nabonye iguruka kugumuyaga mwinshi warimo imvura nyinshi dasanzwe, nagiye mbona inzu iguruka kandi nta na kimwe mbona ndanashoboye mu moya nisa. N'uduti tw'amavoka nari kwikorako twari duhungurukiye hasi twose, n'imyumbati byose cararandaguye. Aha nta kintu na kimwe mbona ngiye kuzokwifashisha. Turahangayitse rwose kuherejo no kuri turara mu karere, turara mu mbeho. Ugusanga bariko barasaba indaho no munsi baronderaho barara ni benshi ubu, n'amazu yo gupanga ntayo yabuze, n'abayafise bace bayazimba. Umutama wo mu Ruhagarika nyene we yemeza ko yahatswe no kuhasiga ubuzima. Hariho n'abandi bariko bararengana binjiye mu nzu wanje, mbona umuyaga nyene ikintu kiriko giterura amabati nama ngenda benaha mu mfuruka y'intuze impande y'umuryango gucya umuyaga wa muraterura neza urajana iriya mu bido epfo hafi kurenga nk'ibido bibiri. Urabona ko nibereye ndi n'umutama nako gaparasera nabako sinzi ko nzoronka nuwo kangurira nkaza kurabaho nza gusembera, kuko si iyo nzu n'ukuri ntayo noba nkibasha kugira ngo ndagonda kuyubaka jewe. Nadia yafashe Imana nawe hejuru yo kubura uburaro n'ibikoresho by'abana bibo byo kwishure byaratwawe. Ubu dusigaye dusembeye burira tukarabaho tuza gufata indaro. Abana n'ingorane, bamwe bari bagiye ku ishuri n'amakaye yaranyagiwe. Aha bisaba kurinda kugura yandi amakaye n'amahera ntitubona iyapfa kubera ubukene dusanzwe twifitiye. Inzara ahubwo ni yose, bamwe twaye dusanzwe tujya dusumye. Uno mugabo we yibona nk'uri mu kaga bitewe n'uko inzu yabamwo ari yapanze ikaba yarasidutse. Bene umuryango wiwe bahisemwo kuba mu Musaka. Nta mahoro kabisa kubera ko tutajyaho turara. Genda umupanga ifingira homba, ndi umuntu waho nyine nguma ngendagenda, nace mfata ukuntu abana baja kwiga, nca mfata intuze amabuye nk'ugerekanga ko
mbayeho nabi mu buzima bwanje n'ukuri eka nta kuntu ugiye kubaho n'ugupfa gusa. Valentine mu Ruhungo n'umuhanuzi wo ku musozi wa Ruhagarika ahamagarira abagira neza na leta kugarukira ku banyagihugu kubera mu ntwari Buganda batovyishoboza. Twaraye tubonye ibara kuri mutumba wacu Ruhagarika, ivyabaye kuri mutumba wacu n'agahomera buni. Turasaba amashirahamwe, intwaro, abavuka ntara nyabuna muhaguruke mutabare bamwe basigaye mu bikankara bigaragara. Amazu na 215 hanyuma abakomeretse n'indwi, bamwe bari mu bitaro mu Cibitoke. Kuvuga imirima y'umutumba yose iri hasi, nta na kimwe bafise bazofungurira abana mu misiri imbere. Ubuho bariko baraja gusahura utwononekaye mu murima. Iyindwi imwe iyinyene turarangiye muga ku yindi ndwi ntibazoronka ikibafasha. Muri komine Muginaho imvura yaje guhuriza huha yasenye amazu y'abari mu kigwati beganirijwemwo inyuma y'ikindi gihuhusi cahitanye abantu n'ibintu mu mpera za 2019 gituma imitumba myinshi icika ubudaturwa. Janete Nshimirimana wo muri site ya Gisheke umwiheburo ni wose. Mbona twaje nyene mu rupfu nkuko twari mu kare. Mu by'ukuri inzu zaha zose zaboreye rimwe. Oya n'ukuri ubuzima bwaha kubw'ubukene tutakironka naho turima kubera hose hagiye turi mu bukene umwe bubaho rwose. Egide Ruvakure umwe mu bajejwe intwaro muri komine Mugina yahuye n'ijwi rya Amerika ariko akora rusansuma y'ivyononekaye. Aya amazu yagurutse ibisenge n'amabati guteranya amazu yagiye yononekara ibihome nari maze kuronka amazu 130 mugabo enquête ntirahera kuko n'amazu menshi agoye gucamo ugenda witondura. Hariho uwundi mutware twari tuko turafashanya ariko arakora mu kandi karere yo hirya ntwari bwateranye ibitigiri neza ngo nyeze naturonke igitigiri gikwiye. Iruhande y'amazu n'imirima vyasidutse biranatwarwa n'imvura mu makomine ya Buganda na Mugina. Muri komine za Rugombo na Mabayi mu ntara ya Cibitoke nyene amazu arenga 150 n'ibirasi 5 vy'amashure hamwe n'imirima myinshi zarahitanywe n'imvura kuri wa gatatu ku mugoroba. Mu mpera z'umwaka wa 2019 imvura y'igihuhusi yaguye muri komine Mugina yahitanye abantu 28 nkuko ategetse muri komine bavyemeje. Eroje uri Kaneza ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:15 no kuwa kane saa 12:15 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabarangitse. Muriko murabandanya kumviza iradiyo y'ijwi ry'Amerika ibiganiro vyacu birabandanya muri iki gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko arashikiriza ijambo inama nkuru mpuzabakungu i New York mu kanya mugenzi wacu Diane Nahazwe ariko arakurikirana ico kiganiro turaza kubashikiriza bimwe mu vyashikirijwe mu kanya kari imbere. Mu kurindira reka tuje mu gihugu ca Tanzania ho ishirahamwe mpuzabakungu yitaho impunzi ku isi HCR rivuga ko ritazoshira mu ngiro umugambi wa leta ya Tanzania wo kugabanya imfashanyo ku mpunzi z'abarundi zahungiye muri icyo gihugu. Uyu mugambi wari ufise intumbero yo kuziburabuza kugira ngo zitahuke ku nguvu. Ni inkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika James Javen. Ivyo vyemezwa na bwana Enoch McDonald uhagarariye HCR muri komine Kibondo uburengerazuba bwa Tanzania, aho HCR yariko itanga imfashanyo y'umuduga unyarukana abarwayi ku baturanyi b'inkambi ya Nduta. Uyu muyobozi yavuze ko igikorwa nyamukuru ca HCR ari ukubungabunga ubuzima bw'impunzi mu gihe ikibazo catumye bahunga kitarakemuka. Kubw'iyo mpamvu yasavye leta ya Tanzania minsi yose guhagarara ku ruhande rw'impunzi mu gihe bugarijwe n'ibibazo. Yashimangiye ko minsi yose HCR zo kwama yatanze imfashanyo zikwiye ku mpunzi n'ibindi byose bisabwa mu baturanyi bazo, gutyo bigakomeza umubano mwiza hagati y'impunzi n'abaturanyi bazo. Tanzania has been doing a lot. Tanzania has been contributing and sharing responsibility of keeping refugees in its territory. Igihugu cha Tanzania cyarakoze ibintu byinshi kandi bishimishije ku mpunzi z'abarundi kuva kera. Kubw'iyo mpamvu ni ngombwa ko HCR igira cyo ifashije leta n'abaturanyi b'impunzi cyane cyane mu bakomine
nyene n'intara ya Kigoma ariyo icumbikiye impunzi z'abarundi. Niyo mpamvu tubazaniye uwo muduga, gusa dusaba ko amategeko akurikizwa nk'uko mwabikoze kuva kera. Impunzi zikeneye amazi, inyigisho ku banyeshure, ubuvuzi n'ibindi byose bikenewe mu buzima bwa kiremwa muntu. Haraciye amezi hafi 4 kuva leta ya Tanzania igabishije amashirahamwe kugabanya imfashanyo ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Bemeza ko nubwo HCR ivuga ko itazagabanya imfashanyo, bo batakironka izikwiye. Zisaba leta ya Tanzania kwihangana nk'uko yabikoze kuva kera. Urabona twebwe ibyo ntitubibona, bakaduha intica ntikize, kaza baraduha duke duke twimfashanyo kujya gutya ntidupfe. Urabona ibyo bisorori bitatu n'ivy'abaduha bizomara impuzi ikwezi n'indwi zibiri. Twebwe dufise amagorwa mbere tutovuga mbere dufise amakuba kubera uriko uraraba indya ntazo dufise. Indya zaramaze guhera, baduha indya zikenyi, ni ukuvuga yuko baduha indya z'indwi zibiri ngo tuzirye ukwezi n'inusu. Abana baguma arabo kwangara, inzara muhira, usanga umugore n'umugabo bariko baratata, umugabo nawe ntari busohoke inkambi, ntari buje kw'isoko, ntari buje inyuma y'inkambi gukorera no muri abo Batanzania ngo turonke ivyo turya. Usanga n'imibano mibi mu rugo usanga iguma yiyongera, abana usanga ari abo gutoroka inkambi baguma bagenda, bamwe ntituzi niyo baba baragiye. Nk'ubu ngaha tuhabaye nabi, urabona yuko ibiribwa baduhereza imboga intesa ntikize, baduha intuze nk'igikombe kimwe ngo baraduha imboga. None ngaha nka twebwe turi abantuzeye abatira honyine nyene, utuboga twaheze kera kabahindi bahagomba ngo duhunguke ku nguvu, bamwe batabishaka. Twifuza yuko abashitsi bagiye baraza barakoze neza, mugabo oba impinduka bagira cyo badufashako. Tubahaye kaze batukwiteko barabe data wanje amagorwa n'amarishwa tufise. Naho biruko ibitigiri by'abahunguka byaragabanutse cyane muri iki gihe, ibitigiri dukura muri HCR bigaragaza ko hafi impunzi 95 arizo zitahukanwa burindwi, mu gihe abahora bataha mu myaka 2 ishize bahora barenga gato 450. Naho leta ya Tanzania minsi yose ihimiriza impunzi gutaha, benshi ntibavyiyumvamo, mu gihe n'abataha basanga icyo bahunze kitarakemuka, bigatuma bamwe muri bo bongera guhunga. Kugeza ubu muri Tanzania habarizwa impunzi z'abarundi zishika 145 mu bitigiri vya nyuma vyatanzwe na HCR mu mpera z'ukwezi guheze k'umunani. Kuva muri komine Kibondo iri mu ntara ya Kigoma, James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika. Turagushimiye Jovina. Nk'uko rero twabibabwiye mu kanya, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko arashikiriza ijambo inama nkuru mpuzamakungu muri iki gihe, hanyuma mugenzi wacu Diane Nazwe ariko arakurikirana iryo jambo. Nashaka Diane, muraho murakomeye? Amahoro Frederic, meze neza namwe? Tumeze neza, ndabona ko uri kurakurikirana iryo jambo kandi rikorera ba muri iki gihe turiko turavugana. Twibutse mu majambo make ibintu nyamukuru amaze gushikiriza gushika uko aracabandanya. Aracavuga Perezida Evariste Ndayishimiye, aracavugira i New York mu nama igira 77. Ijambo ryiwe rero yarivuze mu rurimi rw'igifaransa, atangura ashimira Imana yashoboje we n'abamuherekeje kuba bari muri iyo nama i New York, avuga ko bayigiyemwo atakigoranye na kimwe. Hama ashimira abanyamerika na Amerika, yavuze ko bamwakiriye neza. Yagarutse ku bisata bitandukanye, umutekano, gufashanya hagati y'Uburundi n'ayandi makungu, ivy'ikiza ca COVID-19, ariko by'umwihariko Frederic yavugiye igihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka dutangure ku migenderanire y'Uburundi n'amakungu. Yavuze iki kuri ico kibazo? Ku kibazo imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu, yishimiye ico Uburundi buzana nk'interano mu makungu, yibutsa ko bagize uruhara runini mu kurwanya abakora iterabwoba muri Centrafrique no muri Somalia. Aha yagarutse ku basirikare barungitse muri ivyo bihugu bitandukanye. Hama yishimira imigenderanire afitanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe na Tanzania, yumvikanisha ko hariho imigenderanire ihari, imigambi iriko irakoreka cyane cyane mu vyerekeye amabarabara. Agaruka ku mugambi bafitanye n'ivyo bihugu kubaka indarayi, ariko muri iyo migenderanire y'ako karere k'ibiyaga bigari ntigeze avuga Uganda, ntigeze avuga Tanzania, u Rwanda yibanze cyane rwose mu kuvuga ko iyo migenderanire, ivyo bikorwa biriko bikoreka hagati ya Kongo hamwe na Tanzania. Ndabona mu kanya arangije ijambo ryiwe, mutubwire ku kintu yoba yavuze cerekeye cyane cyane umutekano mu gihugu ca mu karere.
umutekano mu karere yavugiye cyane rwose repubulika ya demokarasi ya kongo. yabwiye repubulika ya demokarasi ya kongo avuga ko yifuza ko onu yayisavye ati ndasavye mufashe kiriya gihugu uburundi bwanje bwarabiciyemwo burazi ko bimeze. asaba onu by'umwihariko aje mu rutoki kuri Antonio Guterres amubwira ngo arifuza ko onu igira uruhara ku kugaruka kwa kongo amahoro muri repubulika ya demokarasi ya kongo. aje mu rutoki ku masezerano yabaye i Nairobi yo gufasha repubulika ya demokarasi ya kongo, avuga ko yifuza ko onu yagiramwo uruhara runini. umutekano wa kongo yanawugarutse ko aruranisha mu bindi bihugu avuga ati iyo igihugu kitameze neza kimwe mu karere biza bifata mu gihugu cose, biza bifata ubundi burere bw'ivyo bihugu bitandukanye. aca asaba na onu ahavuga ati turashima twebwe aho Burundi bugeze, twarabifashijwemo n'amakungu, nimufashe na repubulika ya demokarasi ya kongo nk'uko mwabigize. asaba onu kuvana igihugu c'uburundi mu bihugu yita ko bijegajega, avuga ati mukubitiza amaso inyuma murabe imyaka 17 intwaro yacu imazeho, ubu igihugu kimeze neza. uwo mutekano yawugarutse ko muri Ukraine, aragaruka ko muri Somalia, ariko by'umwihariko yavugiye repubulika ya demokarasi ya kongo. yavuze kandi ku bintu bimwe bimwe mushaka kuba mwakurikiranye ivyerekeye imigenderanire, tukivuga ku migenderanire igihugu ca repubulika ya demokarasi ya kongo, uburundi na tanzania, kuvyerekeye cyane cyane iyubakwa rya gari ya moshi. ivyo bintu yabivuze kwiki? bivuze mu kanya navuze ko yavuze ko uyu mugambi uhari kandi ari umugambi uzofasha uburundi cyane kwiteza imbere ugateza imbere n'akarere. ariko tukivuga ku by'imigenderanire, mu ntango ntiyigeza yerekana ko hari ico yotsa ico twita communauté internationale. mugamu nyuma yaje abwira onu ko hariho abakozi ba onu batanezerezwa no kubona ibihugu bitandukanye biriko biratera imbere mu bya demokarasi. avuga ati hariho abakozi ba onu rimwe na rimwe mu bihugu bashaka guhungabanya demokarasi y'ivyo bihugu, gutyo agira ko asaba onu ko yobwira abo bakozi batandukanye kuza baragerageza kubahiriza demokarasi iba igeze mu bihugu bitandukanye, hanyuma bikiteza imbere. ibindi yagarutse ku bihindagurika ry'ibihe. mu kanya tuvugana yariko aravuga ku bya COVID-19, yashimye avuga ati aho twagejeje ni heza, twaratsinze ico kiza. ikindi kibazo kindi yagarutse ko ni ikibazo c'impunzi, yakivuze ko gato gusa. yavuze ati turashima ico twakoreye kongo, twarakiye abanyekongo b'impunzi, tubakira amoko yose ataco ducaguye, ico turabyishimiye cyane rwose. ikindi kibazo gihambaye cyane rwose yavuze gifise uruhara mu iterambere no mu mahoro n'ikibazo c'indero n'inyigisho. ubitubwira ko ikintu yashikirije niki? ikibazo c'indero n'inyigisho mu kanya tuvugana Frederic Nico ariko aragaruka ko nta byinshi nari bwumve mu caka ivuga ko mbwa numvise ko ishimiye urwaruka rw'Uburundi aho rugera. nkumbure ndarikire abariko barumviriza amakuru yacu no nk'utu twicukumbura byimbitse, hanyuma tuze kubabwira byinshi kuri ico gisata c'indero no guteza imbere urwaruka. ico yabivuze ko imbere ko dutangura gukorana kino kiganiro. Diane, turagushimiye cyane rwose ku makuru duhaye, wakurikiranye iryo jambo. twavuze kandi ko mu kanya iryo jambo ryari rirangiye. mwakoze cyane rwose. urakoze Fred, ntumira abatwumviriza iryo jambo riri live kuri Facebook yacu, VOA radio yacu, bashaka kujayo bakarira baryose ryuzuye. Inshuti mwese mukundi radio Ijwi ry'Amerika, mu kanya turasozera ibiganiro vyacu, ariko reka tubibutse hamwe bimwe mu bice bikuru byari bigize aya makuru. twabwiye ko ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR rivuga ko ritazoshira mu ngiro umugambi wa leta ya Tanzania wo kugabanya imfashanyo ku mpunzi z'abarundi zahungiye muri ico gihugu. uyu mugambi ngo wari wafashwe kugira ngo ufise intumbero yo kugira ngo uburabuze izo mpunzi kugira ngo zitahuke ku nguvu. twabwiye kandi ko mu Burundi inzu zishika ku 330 zimaze gusenyuka mu makomine ya Buganda, Rugombo, Mabayi na Mugina, aho ni mu ntara ya Cibitoke kuva ku munsi w'Imana. ayo rero namwe mu makuru twabashikirije. hanyuma rero ibiganiro vyacu bikaba birangiriye ngaha kuri isaha, tukaba tubateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vy'iradiyo Ijwi ry'Amerika. turabashimiye inshuti mwese kuba rero mwakurikiranye ibiganiro vyacu. tukaba dushimiye na ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma, tukaba kandi dushimiye na Nadia Taha yadufashije kwegeranya ibiganiro. turashimiye abagenzi bacu bose bagize uruhara kugira ngo ibiganiro bibashikire aho muri hose. turabifurije rero
amahoro n'umugoroba mwiza mutekanirwe mu byanyu no mu banyu.